linga kate osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya barwande okosambwa Polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Polo monda tieseye biozali bobomi Polo tangisima kila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo batamaki tango mulai Nasima barebelo zoi babomengwa Kongo Pelo facha dimisione na kwasa Polo monda tieini ya komikolela Polo okosala niniye n'a bien dit combien de fois Nyos à la raté à traiter on en a marre Polo ligi konyo kola kaka este Boi baka bomingo ya bakongole Boka bola kaya ngonde na mindele Polo ye di boni bawela bomingo Kongo Polo ye baba susu bakota mabele Yango moni nzoto na yeza kosila Polo kauki lokola mwana koshoko Polo kala toko kota mabele Kiba Polo tongi Kigali na makila bakongole Wande kanisi Kigali ngomi paradi Zoka paradi ya monde zali Kongo Polo yebaka ambako esi elongwa Bakongole nyoso bakoma pena ilite Esko bosali fade sezero kwa makasi Soke tomoki okosila neti fumi Polo senga pepe Congolais pardon Peuple congolais tous soyons unis derrière notre armée la FARDC pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous Nje kubeshuza amafoto mwabonye berekana ngo Bunyoni ngo n'ibitanda by'inzahabu twarahenzwe n'abantu dusa n'abavyemeye ngo Bunyoni ngo hariho n'ibitanda by'inzahabu ngo hariho ngo ama table yamanje n'amachair y'inzahabu ivyo byose n'ububeshi kuko nagerageje kurondeza nabonye icerekana yuko atari ivyo iyi foto murayibona neza yuko ari muri iriya foto nyene iyi ni ya foto bariko baturungikiye batwereka twashize muri Google turondeza turabe ku vy'ukuri ahantu yoba yarabiguze ariko inziga foto zafashwe kuri Instagram y'uwitwa Ayla Antiques Lagos Nigeria niwe yerekana ko ibi bintu abidandaza mukaba mubona yuko ku by'ukuri bafashe screenshot neza y'ibi bintu baraza bakugira ngo kugira ngo nyene berekane ngo Bunyoni yaryama ngo ku bitanda vy'inzahabu nta mafoto rero abakoze iperereza bigeze baja mu nzu ngo bafate basanzaze ku mbuga nkoranyambaga ibi ababikora ni abatyoza leta y'u Burundi kugira ngo berekane yuko kugira ngo berekane yuko abajejwe iperereza bagiye kugira bagiye kubandanya bakora intuzeye bakora mu ncamake bagiye gukora iperereza mu bwarijanye n'amakosa bariko baraducanganya nukuza turaraba neza amakuru twakira kuko amakuru ni menshi hariho n'abarundi ubu benshi bari bamaze kuba barabavuga bati kweri kubona ryama kunzahabu ariko aboro bagenda mu mabarabara murabona yuko ku by'ukuri sivyo amafoto yafashwe bagiye kuri Instagram na abafise Instagram mushobora kujayo
ariko no kuri Google uyiravye urayibona, ntabwo naciye kuri Instagram, kuri Google uyirondeye. Ubwo rero murabona yuko atabwo Bunyoni ivyo bitanda ni designs z'abantu, ni business y'abanyanigeria. Ntabwo kiya gitanda cavuye kiya gitanda na ziriya ntebe arizo zizi mubona ngaha, ntabwo vyavanywe, ntabwo ari ivyo basanze mu nzu kwa Bunyoni, ahubwo baragiye abo nyene baba bariko barasambura igihugu, ahubwo baragiye barabifata barabizana. Ntabwo ndi ngaha rero kugira ngo mburanire Bunyoni nta na gatoyi, ariko ndi ngaha kugira tuze turaraba neza yuko ivyo tubona ari vyo, bareke kuza baraduhenda, kugira tugume dukurikirana amakuru neza, tumenye ku vy'ukuri ibi vyagenze gute. Bunyoni ntabwo ari umweranda, kandi ndazi yuko yoba afise mu rugo iwe ibisumba ibi, mugabo murabona yuko ibi kwari kugira ngo bahahamure abarundi, barabe ukuntu abarundi baca bacanamwo batangure kuryana, babesha yuko ngo yarafise n'ibitanda vy'inzahabu aryamako. Ku vy'ukuri inzahabu zozo munazi ko yazimbisha akazishora mu mahanga. Kuba ibi dusanze atari ivyo, kuba dusanze ibi bitanda atari ibi biri mu nzu kwa Bunyoni, ariko ari ivyo bagiye bafotora, ntabwo ibi ari intuze, ntabwo bica bigenda bikureho umushingantahe Bunyoni bimukure kwicaha, suko bigenda. Ntabwo ibi bimukura kwicaha, ahubwo aho kumukura kwicaha, icaha cyonye kizobandanya nkuko kiri, ariko amakuru murabona yuko ku vy'ukuri atari ivyo. Murabona yuko ibi bintu ni ibintu nyene abadandaza ba publiya vy'abakire gusa, ariko ntabwo ibi ntabwo ari ntuzeri, ibi ntabwo mucamake muravyumva ivyo nshatse kuvuga. Ntabwo ibi babikuye, ntabwo ari Bunyoni, murabibona neza yuko ari web page y'umuntu akora izi business, bigaragara yuko nubwo berekana ngo Nigeria, ariko urabona nk'iyi yerekana Dubai, ndibaza bivanye naho bafatiye video niho igende yerekana ntuze. Nk'iyi nayo ikavuga ngo ni muri New Delhi, aho ifoto iba yarafatiwe, nibaza yuko ariho uwo muntu abageze yabifata. Rero ntabwo ivyo bintu bagirije Bunyoni yuko ngo bamusanze mu nzu, mu ncamake bashaka icambere gutukisha, bagiye gukora iperereza kugira berekane yuko bamena amabanga y'igihugu bakayasangiza abantu. Ica kabiri kugira ngo bavumbura abarundi, bakumbure bahukire mu bintu vya Bunyoni, babimwibe canke babisambagure bitwaje ngo n'ubundi ngo nivyo ngo yivyo abarundi, ariko murabona yuko ku vy'ukuri iba atari ivyo. Ibi ntibimwoza icaha, ababibona ntibagire ngo Bunyoni wanyarera. Bunyoni ntiyera nta na gatoyi, kandi turabizi ibi abishatse yoba afise n'ibisumba ibi, ariko amafoto twahawe mwabonye yaciye ku mbuga nkoranyambaga agenda arasanzara hose, ntabwo ari ntuzeye, ntabwo ayo mafoto ntabwo ari, ntabwo mu ncamake ayo mafoto ntabwo ari ay'ukuri, n'amafoto y'ibintu nyene bagiye biba. Mwese abafise ama Instagram mushobora kugenda mukabona ibi ni ibintu vy'abakire bakize cane b'amamiliyonea, nibo bavyicaramwo nk'abariya ba Bunyoni n'abariya ba generale bandi, ariko ntibisigura yuko umuntu yoca agenda twumvise ngo nakayivye isuti tuba tuza kuzana iyindi suti ngo twerekane iyo suti kariyo yivye, kandi ku vy'ukuri atariyo. Bisaba yuko umuntu yerekana ku vy'ukuri ico kintu nyene umuntu aba yarivye c'ukuri, adakoresheje kubesha. Rero murabona ibi bintu vya kubera ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ivyo, ntimuvyemere nta na gato. Ibitari ivyo ni ivyuko irya Wese y'intuzeye y'inzahabu, n'irya ntuzeye iriya Wese y'inzahabu n'igitanda c'inzahabu n'amameza yo kurira ko inzahabu, ntabwo bijya bintu vyavuye mu nzu kwa Bunyoni, bijya bintu vyakuwe ku ma website. Muga ntibisigura ngo kwa Bunyoni ngo hoba ngo ico ntibiba bivuze ngo kwa Bunyoni ngo nta ntibivuze yuko kwa Bunyoni ata bintu nka biriya bihari bizimvye. Ibintu bihari bizimvye birahari, mugabo ntabwo exactement bijya vyavuye kwa Bunyoni. Rero mugire mwese umunsi mwiza, reka tubasezere, ariko iyi ari sample yo kubereka yuko imwe na rimwe dukwiye kuguma tubandanya gukurikirana kugira ngo tube tubona yuko amakuru baba ariko baratuzanira ariyo, na cane cane yuko kenshi na kenshi usanga
ibibazo dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari ibibazo duterwa n'abantu bo hirya no hino bashaka kudukwegera mu nzira yo kwanka igihugu. Murakoze rero nakagaruka tuzasubira.